kuvuga umuntu arafise igihe asabira ko ibintu kandi azi ko ariho vyiza ariko n'Imana nayo irafise umwanya mwiza wo gushikana ko ibintu rero ikintu kitugora gituma twibaza ko Imana yatevye canke itazobikora ni kubera ko taba turakacinga umwanya w'Imana tuwuze n'uwiwacu. Imidiho mvuga ashoboye gukora biratandukanye, hariho dancehall kuko je namagara muri dancehall kandi dancehall kiri mwandi masire menshi, trap barabizi ko ndazikubita, old school ya rap, R&B izo bashaka kwita sinzi nimba zita slow canke iki afrobeat. Ni Satani wenyene kuko Satani kandi niwe zagakoresha abantu hajya umuntu wawe n'umuntu yagushavuje canke yagize kimutacho siwe yaba influence ni sitaboneka ariyo Satani kajya rero niko twe turi mu beef naje tumumva navuze ati Satani mvi nyuma sinavuze umuntu kuko je sintinya yari kuba ari umuntu nako ati we to aburofa mvi nyuma ariko mubwire live ariko hajya ndiko dealinga na source yico izo ngorane source y'ibintu byose bishaka kuba byo mwijima ni Satani rero gya no turi mu beef. What's up bakunzi ba Flip GTV, bakunzi banje, abakunzi bacu, abo dufise ku mutima, abari hanze y'igihugu, abari hano mu gihugu, turabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe. Ni MP promoter kuri mic behind camera muramuzi ni MC Blizo +257. Uno musi ndi kumwe no mu legend, no legend kuko no wakera muganuka dasaza aguma ameze neza nyene, urabona ko ari umusore gusa nyene kimeze fresh. Jene gute Safi sana kabisa. Meze neza cyane gose. Ndabona usa fresh, swaga ni nyinshi, gumukayangana cyane gose. Yesagira neza. Yesagira neza. GN umaze imisi kwanza urekuye n'indirimbo ntibesha indirimbo kwanza n'abantu benshi barayakiriye neza, nubwo warumaze igihe udaruka kubahereza indirimbo ariko indirimbo bakaba bayakiriye neza. GN ijya ndirimbo wayanditse wisunze iki neza na neza? Ijya naronse inspiration nkuko nyene vyama vyagenze yego jambo irazamuka mvuga Imana canke myaranganiza ko hari abantu bibaza yuko Imana ishobora kubibesha bivanye n'amasezerano Imana yabahaye izigiye kirekire hama bakaba batarayabona yaje kumugaragaro. Hama rero Imana novuga ikirampaye yuko iyo message yuko nyene itabesha nko jambo ryawe rivuga ko ijambo ry'Imana rivuga ngo hako ijambo ry'Imana yavuze ridashika ngo biroroshe neza yuko isi n'ijuru vyovaho. Wowe bisigura ko GN uramaze igihe kininiye na mutwaro wo bufise canke icyifuzo cyawe wifuza ko Imana igukorera ariko gushika muri kano kanyi kabita itaragikora? Icyo ntawura nico nyene cyatumye ndi miliyonirimbo no kuvuga yuko hari ibintu byinshi umuntu asengera heze maze gusenga nkiri umwana aro byinshi maze kubaro n'ibindi bitaraba ibitaraba ariko naje gutahura yuko ikintu kigora abantu no gutahura umwanya w'Imana kuvuga umuntu arafise igihe asabira ko ibintu kandi azi ko ariho vyiza ariko n'Imana nayo irafise umwanya mwiza wo gushikana ko ibintu rero ikintu kitugora gituma twibaza ko Imana yatevye canke itazobikora ni kubera ko taba turakacinga umwanya w'Imana tuwuze n'uwiwacu. Igihe imbere y'Imana gisigura iki? Igihe biravana ibihe ni vyinshi imbere y'Imana gusa akarorero Imana iravuga ko imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe imbere y'Imana kandi umunsi umwe kasubira kuba imyaka igihumbi. Bisigura ko igihe waramaze gutahura icari cyo nawe ndibaza uri muri babantu bavuga ko ari umwanya n'amafaranga. Umwanya ni ibintu byinshi. Umwanya ni ibintu byinshi rero umwanya amafaranga ariko amafaranga ari cyo kintu cyahamuye ngira abantu benshi sino amafaranga si byose kuko urazi hari amafaranga hari ibintu byinshi amafaranga adashobora gukora. Nk'akarorero nta bantu bafise ama mediate nkajya ngana guca baba boshoboye kuba bo kwitaba Imana kubera akagwara gatoya. Urumva bisigura ko amafaranga hari ibyo atashobora kuguha wowe uri umuntu cyane gose ari bishaka gukemura. GN hari indirimbo nyinshi wagiye urakora, songs zagiye zirakundwa nka mvi nyuma ndetse n'izindi ariko benshi bakaba bafise ikibazo ko GN adaheruka gukora indirimbo z'amatrap, indirimbo nyene ziri urban nyene zimeze neza cyane ku bantu bakunda umudiho wa rap. GN mbega umudiho wa hip hop canke trap warawuhevye canke warawibagi?
wapi zirahari je nari maze igihe ndiko ndiga IDS class rero indirimbo ya mbere nazanye yari yitwa IG cyane mu gishashe ko je ndi umudensoma cyane cyane ariko Imana arangiriye ubuntu ko mfise capacity yo guflowinga mu master atandukanye rero amaster atandukanye za Satani mvi nyuma za Esther barazizi hari indirimbo nyinshi zitandukanye ziri mu master atandukanye ariko trap zirahari muri uyu mwaka zirahari nyinshi cyane zirimwo hari amatitre menshi nobaha ariko ni kubera hatari bwagene uvuga after ya IG naragize ntibesha hama kandi hariko haraza ama trap menshi je kuko ico bo kwiteka cyoco GN ntigerazo ko bamwiteze je ntuzo unyiteze muri nord uzonsanga muri sud unyiteze nuko nico gituma bavuze ivyo sikuvuga ngo nizihari zirahari kandi anyene vubuzozumba ariko rero nuko ntidushaka guhuza kugira nakubwiye umwanya w'Imana ntiduhuza kuko uri muri ino ya GNLFLS ushoboye gukora imidiho ingana gute nihe midiho umuntu yoshobora kuvuga ati GN imidiho arazi kuyikora imidiho arayumva arayitahura neza ndetse iri no mu maraso imidiho mvuga nshoboye gukora biratandukanye haro dancehall kuko je namagara muri dancehall kandi dancehall kiri mwandi mastile menshi trap barabizi ko ndazikubita old school ya rap R&B izo bashaka kwita sinzi nimba zita slow canke iki afrobeat ego n'izindi ni haro n'izindi zitwa akiwacu donc stage shaka kumera nk'izi kirundi ariko zi developer numva ni style nyinshi zitandukanye uramaze kugerageza rumba hari himwe mfise nzosohora hari imwe mfise mu rukurikirana rw'imiziki mfise nzosohora ko nk'ubu mfise nk'imiziki ishaka muri 2030 amasingo singo rero harimo imwe ya rumba ko kubwiye bwanyene jewe aho utanyiteze niho nzira numva niho nzira ya GN turamenyera abantu basohora ama EP basohora ama album ndetse urutonde rw'indirimbo zitari nkeya wewe ico cyumviro ntacyo ufise cyo cyumviro nagifise gusa ariko si cyubunyene ndacyariko ndubaka ama fondation kuko je sindi muri abantu bihenda je sindi henda ndumwana w'Imana cyasumba nkiriko maniko ndubaka kwanza umushinge hama episodes gusa ico no kwitezigisha nuko EP wanje ni wayumviriza wonyene uzocutahura ko EP canke album ni kintu koma ari indirimbo nyinshi abantu bumviza cyari mu focus ba zitandukanye ya apana ko bumva iya mbere bagaca bumviya kabengeza kubisa nico rero nevitanje tumubona n'ubu ntarigera ngira EP ni ya n'umunsi nzogira EP indirimbo nimba ari standard zizohera zose uvuga ati umurisire yuko izi ndirimbo zarimbwe n'umuntu umwe ziri muri EP imwe naho ya bisigura ko wewe mu buryo bwose butandukanye uzogerageza kugira ngo EP yawe ibe iri mélange GN hari indirimbo yigeze gutera ikibazo wigeze kuririmba indirimbo mvi nyuma yarigeze gutera ikibazo kugezaho benshi bibaza ko ari beef bibaza ko kumbure GN bafite ni ikibazo n'umuntu kanaka canke GN bafite ni ikibazo n'ishengero kanaka nabyo twomenya ariko urashaka gutanga umuco oya nta beef nimwe kweri je kujya nzamukana indirimbo iyo ndirimbo yazamutse muri jewe ariko nariko ndimbura ku ijambo riri rivuga kuri Eliya igihe ari kumwe n'umugisha we yigisha yitwa Elisha baje kubatera hanyuma acaramubwira ati icyo mpa Imana ikakugura amaso mugura amaso arabona mu isi imwe ati wabonye ko aba bari kumwe natwebwe nuvuga imikogote y'abamarayika bari kumwe natwebwe barusha bari abantu baje kudutera rero irya ndirimbo yazamukanye sino si kesyo si kesyo y'umuntu n'ubundo ya kuko de ijambo ry'Imana bivuga ngo umarayika umwe afise possibility yo kwica abasodi 600 nukuvuga nuwe muntu GN niwe muntu twagira ni beef ku buryo nemvo kama abamarayika amarayika afise power ibica abantu 600 bora umuntu umwe urumva nta namwe yafatiye gusa ariko abantu Satani yabemvomye ku bintu byose bifatanye na beef sino je beef umuntu tuyirimwo jewe ni Satani wenyene kuko Satani kandi niwe azagakoresha abantu hajye umuntu wawe n'umuntu yagushavuje cyangwa yagize kimutacho siwe yabaye influence ni sitaboneka ariyo Satani ya kajya rero niko twe turi mu beef nacyo tumumva navuze ati Satani mvi nyuma sinavuze umuntu kuko je sintinya yari ari kuba ari umuntu nakumbwira ati we to waburofa mvi nyuma ariko kumubwira live ariko hajya riko dealinga na source yico izo ngorane source y'ibintu byose bishaka kuba byo mwijima ni Satani rero no turi mu beef sino nta muntu numwe turi mu beef ukivuga ngo sini wawo ndashaka kurasa taro musoda ni Satani ofete Satani kare Satani ofete abantu ngira niko badakacinga way mba niko ndayivugamo Satani yahora ari umumarayika w'Imana yitwa Lucifer babitahura hanyuma hindutse acahabwa akazi kamwita Satani babitahura donc against rero ujya ni nka kurya umusoda uzobaze muri fonctionnalité y'abasoda arinza deserta bakamuha
agafata inkoho mu ibarabara ahubwo baca bamwica kuko ntabakiri umusoda ntabacambayeza muzu z'igisoda rero na Satani ko nashaze uvuga ati ava yarafise possibility yo gukora ibintu vy'Imana ariko nk'ubu afatwa nk'iki nk'umurobera hano hose tumubonye turamwirukana cyo tumubona abapastori bashize ahantu cyangwa umwana w'Imana avuga ati bo Satani muve mu tudayimoni twe kuko ntakiri legale nga rero hajya nivyo nariko ndavuga ati Satani n'umusoda ashaka kurasa aravyumva ariko atari umusoda GN wewe ubonye Satani live wokora iki nta kimwe no kora kwijambo ry'Imana ramya ngo nitwamubona ngo tuzovuga ngo ke ngo bwa wundi kara kakadogo ngo kahungara ibinjisi birimwe hariya nimba ari hariho verse imbivuga ngo nitwamubona tuzovuga ati aka apanze avuga ngo uyu ko urumva no mukuraba ntizoraba turaba hejuru umva zozoraba tera umurumva nikagufi cyane uba duyo no mbwira ati we no upayura nagino mubwira ati we rindire ubanza giwayura nta kindi GN hariho amashangiro menshi yakoreyemwo kuva utangura gospel kuririmba indirimbo nziza indirimbo z'inkuru nziza mbega nta mashangiro migeze kugiranira ikibazo ku buryo bwaho wumva ko impano yiwawe canke rap yiwawe yoba iri kwirateza ikibazo boya ntaho twigize kwigiranira ingorane kweri gusa kimwe byarigeze gushika kera naho ne byaba ari kubera donc umuyobozi wacu mukuru yaba yumva ko ngira hataragera yababona umengo ngira turacara abana kwa tuje natangiye ministere ndumwana umwana natangiye kurapa nyiri nko muri 3e primaire 4e primaire urumva rero wewe bivanye kandi twubaho uburongozi twarabubwubahirije sino ariko ntivyaba bitege ikibazo komuteri yaba ari juste avuga ati urumva ubu mutangiye kuba abastare muri abana rero mvyumva birasaba ko kandi vraiment ndamushimira kuko ibi bintu kuririmba guca ntibibaze ni ibintu tegeza kuja mu jambo ry'Imana ukaba deep amukaza kuririmba si ibintu byo gupfa kuvunduruka guce kuririmba uko twebwe ntupfa kuririmba gusa ngabona ko bari enjoying ngo ko barakatika no ukuri kurambaza kujya pastor ashaka ku explica verse imwe y'ijambo ry'Imana najewe narimvye indirimbo ni the same rero cha wiyumvira naje gusa kuririmba indirimbo kugira mu burudike umbaje ikibazo cyane mburi cyo nisho usanga tuguma turabana cyangwa turabana kuba bari nivyo gukatika gusa si entertainment gusa twebwe harimo jambo ry'Imana n'ubuzima kandi nimwemo rero ifo gufata umwanya wo kuja deep kugira ushoboye gutanga message ya vrai kandi wewe warimbuye ko yagukoreye ushaka kubwira abandi GN mu Burundi dufise abaririmbyi benshi n'abaririmbyi mufitaniye ikibazo abaririmbyi benshi jene baza ko atabo dufitaniye beaf nta kibazo dufitaniye kuko umuziki ni munini ya gusa hari utuntu tumwe dushobora kuba tudahurizako kandi ivyo vyama vyashise n'ibintu bisanzwe ariko si kuvuga ngo abari beaf ngo murankano ya turashaka kuvuga ngo bati twashaka ko imodoka isa na rouge hama twashaka gusa na vere aho ni mu mwahuje ariko nta kindi ntibari beaf kuvyiyumviro kandi ivyo n'ibintu bisanzwe none ko twenga komengo oya ni bisanzwe kuko ico kibazo kimbaje je ningono kubaza ngo abapastori bose sino eglise zose ziba zitwa izina rimwe bitahura ariko umwabwa ati je nkubi gicapo na kironse kiri muri jaune ti eglise yanjye yitwa jaune nanje yitwa vert yitwa rouge nangorane ziri gusanga bahuriye kuri Yesu Kristo sesa ni chovede nanje nabo bazagiye Yesu Kristo ni wari on center ibindi byose namoro menshi wowe uri hari ugakorera hari ariko wamamaza ubutumwa bwiza fresh nanje ndino nkamamaza ubutumwa bwiza fresh nawe tubatugana yacha tugirike fresh kizima yuko tuzi uwo turiko turakorera numwe sino ibintu byose ni fresh vraiment iyo ndirimbo zayisore kwa iyo fresh yarayisoye no raske twandi fresh tugira remix ngira je no gira remix GN uno munsi wambaye umwambaro utukura uno munsi turi kuri Saint Valentin aho abantu benshi bahimbaza sinzi ibyo bahimbaza kuko jewe urabona deja sindi mu rutonde nk'ubw'abandi GN uri mu rukundo ko yanambaye rouge twe signifia deja amaraso ya Yesu boy kandi amaraso ngira arashobora gusignifia urukundo ko amaraso yavuye kubera urukundo Imana dukunza miramutanga ariko ikindi novuga je sinambaye kubera ngo uwo musi mukuru oya wabonye ko sinibaza ko ikibazo canje wagitahuye nagitahuye cyane ico niko ndazako nukuvuga ivyo by'urukundo nimbo bimbagije kubera ibi oya hanyuma kuba mu rukundo nawe namaje ndi mu rukundo oya mvuze kuba mu rukundo n'umwana w'umuntu amwana w'umuntu abantu bose abantu bose turabakunda GN we ikibazo cyanje mengo uri kure sinzi kuri Zidane mengo uri kure okay base reka ndakugize base ukuri muri yo sense ushaka kuvyumbamo kuba mu rukundo ni ibintu bisaba yuko
umuntu abishira abona twe je kenshi ngunda kubegeranya nk'indirimbo indirimbo irakogwa barashaka kubaza ati indirimbo irahari yego ariko iracyari muri studio imezo sohoke coming soon hamibe official abitahura nk'ubu rero indirimbo hataraza coming soon itaraba official indirimbo irashaka kubihara ariko ntibe iraja ku mugaragaro rero kuri ibyo ko ndi mu rukundo turamenya ko bibiri official canke biracari oya ntibiraba official donc biracari coming soon bisigura ati ntiharagira ko bisohogwa hama bikoregwe na promotion esa ntiharagira kuko uco gihe wowe nyene uzoteza kubimenya ko je nk'ubu ndi mu kugira mariage ivyo muzoteza kubimenya abantu bajeje kugira nyene bamenya ati GN systeme yiwe ipanze ku umukunzi wiwe bari mu kugira mariage mu donc mu fiancé n'uyu ivyo bitegerezwa ivyo bitegekanya ryari ivyo sikera we imyaka yaheze naho ramvuga ubu sikera urumva ni vuba sana ego vraiment ni muri imyaka nyine hanyine haguye mu mwaka umwe canke ibiri aho nyene muri fatira hanyene hafi aho nyene vraiment ni hafi vraiment aho ni hafi sasa GN nakubajije ikintu cyitwa Saint Valentin ugitahura gute Saint Valentin ko maze kuvyumva n'umusi mukuru ngo wabakundanye sinzi niko ndavyumva sindaja deep ko je imisi yose umuntu mukundanye ifo nyene ko bamukundanye imisi yose gusangira ari umusi boshira bakavuga ati yuri special sinzi ariko kuri je kugwaranye n'imisi mikuru ntari applique cyane ndani ntari sindi umuntu nye barayizi ntari nje tumata ntabanabi shindiriye umva birengana si ibintu bimpabura ngo binshiture ya kubangira je imisi yose n'imisi mikuru sinzi rero je nco ndabizi ko kwari umunsi mukuru nyene w'abantu bakundanye okay GN hari abaririmbyi benshi bifuza gukora nawe indirimbo mbega vyogenda gute nibihe bintu usaba kugira ngo indirimbo ishobore gukogwa jewe umuntu abakeneye ko dukorana ndondeye turavugana hari ivyo nsaba notamba ivyo kwizera ivyo tugiye turirimbe ko cyo tugiye dukoze iyo ndirimbo no kunigenda no kunizoshikira abantu ivyo byose tubihejeje twabiganiriye fresh turakora nta buryo usaba kugira indirimbo ikogwe uburyo ndabusaba bivanye niyo ndirimbo n'ikigira ikore n'ibindi bisigura ko wewe uri ready ko muntu wese yifuza ko mukorana indirimbo mukorana igikogwa yeme ivyo ndamusaba ivyo dusabana ivyo ndamusaba abishoboye cyaka babikwije je na moro menshi kuko naje hano Imana ndeme kugira nze gusobanura imiziki ndabicishije mu jambo ry'Imana je tuma kuririmba ntabyo bakubwira ngo urashaka kugenda gukina umupira uri umukinyi umupira ngo yazi nshaka urumva uragenda gukina ariko urashaka ati nk'ubu ijya vraiment ijya irimo amabuye sinjayo ariko ubu umukinyi uburyoherewe nyene gukina hari abaririmbyi benshi none nawe nta baririmbyi yifuza ko mukorana wewe wifuza ku giti ci wawe hano mu Burundi bien sûr barari benshi abarundi kandi uraziko bazi kuririmba cyane biracari banga cyanye urashaka kubitubwirira nganya novuga yuko bimwe biracari banga ari ibindi bimaze gukorwa biba bitarasohoka ariko amakolabo arahari mu misi zari zo muzobona yego abaririmbyi bamwe baririmba indirimbo donc za gospel hari n'abandi bari nimbo zisanzwe ariko turirimba gospel barabizi kuko cyo namana navuze niko ubutumwa bwiza bw'abantu bose rero n'ujya undi muntu aririmba ibindi bintu vyiwe novuga je ndakeneye uko aririmba Yesu aririmbye Yesu jewe njambo nyuma bivuga ngo nikizima Yesu yagize iki yavuzwe nico kintu gikuru we wisunga GN reka tugushimire cyane gose nanjye ndabashimi umwanya mwiza mwaduhaye ikiganiro cyiza kimeze neza tongera tukifuriza n'ibihe byiza bya Saint Valentin niwe wayizanye jewa wawe ngo ndiko ndakora je ndiko ndakora after cyangwa ndani ikindi biare hanyuma mandanye izindi systeme hama systeme ziguma ari systeme nyene bakunze ba Flip TV murumva ko ari ibintu by'ama systeme gusa systeme ikurikira indi systeme turabashimiye abariko baradukurikirana abariko barakurikirana bino biganiro mushishikare kugira subscribe mugire like mugire share tutibageza platform zindi za Facebook Instagram na Twitter tutibagene niwe muririmvyi nawe nyene mu supporting mugire abonnement kuri channel ya YouTube ndetse n'izindi nyinshi kugira ngo ino industry twashe kwishikana ku rundi rwego ciao turabakunda.